Usipozi uko ataye wavukanye mugabo ugashasanga nturashikaniye imyaka uri mu ma 25 ans uri mu ma 30 ans urumva nturashikaniye 40 ans urumva naho winywera naho wigumira uko urumva ntaco biba bitwaye nta risk sinovuga ngo nta risk ihari kuko ubu uri kurakura ivyo bintu uri kurafungura ubu uri kubifungura uri kurakura donc birashobora kuza kugira ingaruka niwagera muri ya myaka kandi nta kintu na kimwe gikwemeza ko niwagera muri ya myaka uko kwigenza nabo zoco guhagarika urashobora kubanda urumva urashobora kubimenya urabona nk'ubunye ntavyo twari tuzi nk'ivyo navyo narinzi naho gacupa bagafata akaroze takafata bon ego ico kibazo ni ciza gose nkuko je mpora nkurikirana abantu nk'abapima hariho umuntu yigeze kuza kunshingira intahe arambwira ati je misi yose mfise ikibazo ncangira ibipimo birengeje ico gihe namupimye nsanga ari A17 hama rero naragize formation muri diabete pédiatrique mu bintu bita PEDAF niho nagiye kubona mu nyuma ko hariho ntuzeye hyperglycemie de stress donc umuntu hagira isukari nyinshi ivuye kuri stress ego mugabo ugasanga uwo muntu mu buzima bwe nta sukari asanzwe agwaye hamwe iyo stress iheze bigaca bigenda neza uratuhumuriza. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza muguwe neza mushima Imana nkuko naso dushima Imana muri BI ni Gloria Munezero ndi kumwe na Mondi Wise sijambere muramuzi ashaka kuramutsa abadukurikira Turabaramukizaho muri bose mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu ndazi ko Tutafanyaje ibazanira inyishu. Okay. Turi kumwe n'umushitsi murabibona kenshi tuba turi kumwe n'umushitsi ni kiganiro Tutafanyaje avant ko ndababwira ico tugira tuganire kuno munsi nashaka mubanze mu umwanya tusabe umutumire wacu aramutsa batwumviriza. Amahoro nanje nitwa Nkuziza George ndi mutumire. Okay, urakoze cyane George ni sawa umeze neza ndashima Imana. Ego Nkurunziza George ntigikwiye kugira ngo tukumenye urashaka kutwibwira gusumba ngaho gatoya. Bon jewe nkuko nabivuze nitwa Nkuziza George ndi umudelege médical kama nsanzwe n'umurepresentant wa association bita Association pour le soutien des personnes diabétiques nibaza kwise nari mukiri sukari urakoze cyane namwumvise yitwa Nkurunziza George asanzwe ari umuganga wize ivy'ikiganga ngira yego ni umuganga tugomba tuganire natwe ibintu bikeneye umuganga uno munsi murabona mu kibano donc ni Tutafanyaje twaravuze ko tugenda turavuga ibintu biba mu kibano bibayeho ibintu tubona ngaca nk'ihariya wowe ushobora kubona n'undi wese ashobora kubona rero Tutafanyaje uno munsi twashatse kuganira ku kintu cerekeranye na diabete ni ingwara novuga igisibije ngaha nibaza ko ataragaseseshwa rumuri umuntu wese uza wumva ngo aragendana ngo diabete umuntu aragendana diabete umuntu aragendana diabete none natwe no munsi twarondeye umuntu urumva bafise na association twagomba tuganire kuri diabete apa yuko diabete tuzi ko ari ingwara mbega diabete yoba ari iki nk'umuganga wewe wotubwira diabete hejuru yuko ari ingwara ni iki bon nkuko babivuga diabete mu bisanzwe ni gwirirana igisukari mu maraso nayo iryo gwirirana hariho ibiharuro donc iyo umuntu bamupimye bagasanga afise ibiharuro biri hagati ya 4 gushika ku ndwi no kuvuga muri millimole par litre uwo muntu afise valere iri normale atafunguye mu gatondo age bingahe 4 gushika ku ndwi donc 4 à 7 millimole par litre iyo umuntu afise valere iri normale muga yafunguye naho bakamupima inyuma y'amasaha 2 bagaca basanga afise valere iri entre 5 à 10 millimole par litre umuntu afise ibiharuro bimeze neza mugabe iyo bamupimye bagasanga birarenga ivyo bintu mu gatondo atafunguye bagasanga birarenga mu intervalle ya 4 à 7 urumva uwo muntu baca batangura ko ufise witi mu gitondo uwo warengeje atakintu wafunguye dushobora kuguba ufise witi neuf cyangwa stress wagize cyangwa kubera iki
ugasanga uwo munsi baragupima ufise 10 directement tubiye kugwaye diabete cyangwa bifata iminsi ingahe so ma question bon ego Kugira umenye ico ati- kibazo ni ciza gose nkuko je mpora nkurikirana abantu nk'abapima hariho umuntu yigeze kuza kunshingira intahe arambwira ati je misi yose mfise ikibazo ncangira ibipimo birengeje ico gihe namupimye nsanga ari A17 hama rero naragize formation muri diabete pediatrique mu bintu bita pedafu niho nagiye kubona mu nyuma ko hariho ntuzeye hyperglycemie de stress donc umuntu hagira isukari nyinshi ivuye kuri stress ego mugabo ugasanga uwo muntu mu buzima bwiwe nta sukari asanzwe agwaye hama iyo stress iheze bigaca bigenda neza uratuhumuriza none diabete yo biterwa n'iki diabete ubwa mbere ho nagenda menshi ko hari ubu bwoko bwa diabete hariho diabete ubwoko bwa mbere ikunda gufata kenshi abantu bakiri bato iyo n'abayivukana barayivukana bayita ngo diabete de type 1 ni ukuvuga iyo umuntu kenshi avuka ku bavyeyi bakunda bagwara ivyo bisukari canke imiryango bagwara ivyo bisukari kenshi barakunda gusanga umuntu yafashwe n'iyo bisukari akiri mutoyi niyo bita diabete de type 1 hama hariho n'indi diabete bita diabete de type 2 ikunda gufata kenshi abantu bafise imyaka 40 kuduga iyo ni type 2 ego hariho iyindi bita prediabete hariho rero na diabete ifata abantu bibungenze ubwo nibwo bwoko mugabo hariho ibintu nasomye bavuga yuko hariho niyo bita diabete africain mugabo kugeza ubu uye nta marosheshe araboneka diabete africain ego kuko n'abantu bexpose mu ico gihe nako ndagira iyo muri pedafu ndiko ngira iyo diabete pediatrique niho babivuga mugabo urumva nta marosheshe araba profondi kugira ngo bavyemeze hama rero mu bwoko bw'isukari vyose urumva ya mbere yoyo urashobora no kuyivukana mugabo iya kabiri niyo hanini novuga ko ivyo bintu warumva je timbega n'ibiki bitera diabete hariho ibintu rero bita les facteurs de risque les facteurs de risque rero dufate nk'umuntu avyibushe obésité baravuga n'ikintu bita sédentarité kujya kuntu umuntu akora ibintu aguma yicaye ati utagira siporo umubiri wawe ego donc utagira marche ibintu byose ba bantu bakora ibikorwa vyo mu biro mugabo nibaza mwe ko mutakora ibikorwa vyo mu biro muri ingurutsa canke abadandaza ugasanga ni umudandaza ibintu byose abikora yicaye ayo niyo facteur de risque hari ikindi kintu inzoga abantu banywa inzoga barantunga l'alcool baravuga ko ari facteur de risque ivyo rero nivyo bintu bigiye hamwe hama kandi umuntu akaba afungura ibintu by'isukari nyinshi hama akaguma ari hahandi ntiyiyunguruza ntakore siporo urumva umuntu aba ari ya risque gose aho ni mugabo ni muri do type 2 ubu waramaze gushikana imyaka 40 type 1 yoyo urumva urumva utarashikana 40 urashobora kwigenza uko ushaka ntaco bidutwaye niba utayivukanye suppose yuko atayo wavukanye mugabo ugaca usanga nturashikana imyaka uri mu ma 25 uri mu ma 30 urumva nturashikana iyo 40 urumva naho winywera naho wigumira uko urumva ntaco biba bitwaye nta risk sinovuga ngo nta risk ihari kuko ubu uri kurakura ivyo bintu uri kurafungura ubu uri kubifungura uri kurakura donc birashobora kuza kugira ingaruka niwagera muri ya myaka kandi nta kintu na kimwe kikwemeza ko niwagera muri ya myaka uko kwigenza nabo uzoca guhagarika urashobora kubanda urumva urashobora kubimenya urabona nk'ubunye ntavyo twari tuzi nk'ivyo navyo narinzi naho gacupa bagafata akaroze takafata urumva nshatse kukubwira yuko mfate nk'akarorero nk'ubu ndashobora kuvuga nti ntavyo narinzi mugabo nk'ubu ko ngifise iyo myaka irumva iyo myaka ko ndashobora kwizigama gushika muri iyo 40 mugabo nshikanye 40 nkavuga nti koko ntangura gufata discipline kugira discipline ngatangura kugira mbega umuryango iwanyu ubuzi gute ko batagwara igisukari barayifise kare abantu benshi baricwa n'igisukari abantu bagaca bavuga ngo bamuroze wowe uvuka muri famiye igwara ibisukari ntavyo muzi ubuho nuko ubuvuzi bweko buratera imbere umuntu agapfa ntumenye ko yishwe n'igisukari wowe ugaca ubandanya bigenza kwa kundi nk'imyaka ntirashika nawe ugaca ubushikirwa none gatoyi nanje mbaze irya diabete du type 1 nk'umwana yayivukanye nta kuntu nta mu bushakashatsi nta kuntu bashobora kubimukurako
oya kiretse gusa ko bamushira ku muti hama kazokurira iyo myaka yose acakurira ku miti. Ego diabete ni maladie chronique Donc ni indwara umuntu agendana umwana yendabitswe ari chronique nako ndavuga ati iyo y'uwo mwana kumengo bikiri ibaye traité ari muto nanzi ko na traitement donc ari muto akayitraita ati no. Donc nibaza umuvuze traitement mabogomvye kuvuga traitement irikiratif umuntu agakira. Oya diabete ko ari indwara umuntu agendana ahubwo bashamushira ku muti akazobandanya awuriko. Mugabo amfite monyaje nje ndi mu mastage mu Cibitoke nakoreye amastage mu Cibitoke uri centre Cibitoke nahasanze umwana w'umukobwa yavukanye igisukari ubu no musi n'inkumi hari muri 2018 ubu ni inkumi yagumye ku muti aguma muri hôpital baramutreta ubu bameze neza ari ku miti n'uwo mugabo baca babatera mbega insuline imiti ni myinshi bagutera inshinge kurinda uzorinda usaza uri ku nshinge ntaco bitwaye rega tuya dushinge ntitubabaza gose none nk'ibimugana nta consequence bigira mu nyuma ahubwo consequence hari nuko utoreka gufata umuti consequence nuko utoreka gufata umuti mugabo ngerageje kwegera imbere gatoyi diabete iri no traité donc umuntu adafashe umuti cyane yigenje nabi hari abantu bashaka ku muti bamubwiye twaza bafata umuti gutya ntabakiwufasha ko bamubwiye rero diabete rafise ibindi bintu icitera ico bitare complication nivyo nagomba ndakubaza ama complication rero gatoya aho nyene none bose bahera ku mayesine canke bigenda uduga umuganga ni waheza agafata ingingo bivanye n'ibipimo ufise bivanye n'ubwoko bwa diabete ufise hama hagushira ku muti. Donc urashaka par exemple uvuga ati ufise ubwoko bwa diabete yego ukazogumunya iyo miti gusa canke plus ugumunya iyo miti igihe kigeze diabete rashobora kuduga bakakuduza ku miti canke kamanuka bakakumanura ku miti donc umenye imiti ugumufata. Hari igihe umuntu ashobora kuba ari kuri binini bayita les antidiabetiques oral hama akagera igihe kora kwigenza nabi canke umubiri wahindutse ibipimo ugasanga byaraduze uretse wenda kwa muganga aheza arafatinga akagushira kuri insuline niho ushobora uri kuri insuline muganga aheza arafatinga akagushira kuri ivyo binini ashaka gukora kuri insuline akakumanura kandi okay. None ga George avant ko tugenda ku ma complication urashaka kutubwira ibimenyetso vyerekana wowe ko wagize indwara ya diabete wowe uricaye ntavyuzi ntuzi ko ufise diabete mugabo ukabona nkakurya umuntu urumva iyo umuntu afise malaria baravuga ngo umbungurura mu kanwa hari ibimenyetso vya diabete. Ego hari ibimenyetso vya diabete mu isanzwe bakunda kuyita syndrome de 3P. Donc 3P ni polyurie, polyphagie, polydipsie. Donc uravyutse danku ntiwanyoye amazi warafunguye uryamye umeze neza hamugaca wumva wifuza gukoyora. Donc toute la journée haguma ukoyora gose atamazi wanyoye hama ukumva uranyotewe. Kure n'abantu bavika mu gitondo ugasanga nyarasha kuja hariye bijya n'ibisanzwe kubera abantu bose bashobora kuvyuka bivanye na ngene wafunguye amazi bigashaka ko erimina mu gatondo ni grande partie y'abantu ivyo birabako mugabe iyo bigushikiye ukamara umwanya munini umunsi wose nta mazi wanyoye nta kintu wanyoye ukaguma uja gukoyora hamukaza wumva kandi uratanguye kunyotegwa uguma n'inyota ugumunywa amazi menshi atari ko wari umeze ukumva umusonza hama nimba aho rukunda ufise vision ndende ubona kure ukabona utanguye kubona ivyijiji urucu uvuga ati fako nja kwa muganga bandi kumugana abajana mugabo urashobora kugira ivyijiji atari diabete mu gihe ivyo byose bitari associé nibaza ko woba amahoro mugabo naho nyene numva ko ari ikintu kire tranche tugenda kwa muganga mugabo ntiwosha uvuga ati ni diabete oya mugani vyiza ko uri kurakoyo urutanyotegwa udasonza gose mugabo sonza abantu bagweze yote kumako barasonza guma barya cyane cyo baguma bavyibusha mugabo nanje ndibuka umuntu bukera bahora bavuga ngo numva bavuga ngo umuntu ngo afite diabete ngo arajya ntahaga nivyo nico ko kuntu rero guma umva usonza gose Donc urumva rero uratubwiye yuko umuntu amaze kumva ivyo bimenyetso yarakwiye kuca yegera muganga akarabisha mbega nivyo babikenewe yuko umuntu azararabisha nahato bararumva ivyo bimenyetso kuneza ya twese umuntu wese yateza kwipimisha akagisha amagizano naho bitabari ivyo vya diabete umuntu ni vyiza kumenya amagara ndetse ego
hama hari ikintu nagomba kubabwira. Hari abantu baca bagira ubwoba bati no ko je nkunda gukoyora. Gukoyora biratandukanye. Iyo wakoyoye wanyoye amazi uri kusohora ivyo wanyoye. Nihagira umuntu rero acahagarara ngo je ndakunda gukoyora wanyoye amazi nibisanzwe. Amakunywa amazi kwira izuba byo ngahi wacu mwiki gihe n'ibintu bisanzwe kandi ni byiza navyo biradukingira amafyigo. Yego. Gukora gumana ishishari mu kibazo ko hari abantu usanga akivyuka mu gitondo avyukira ku mazi. Baro batubwira ngo ni byiza ngo bituma amafyiga amera neza. Bagomba rero wari uri goma tubwire ama complication ya diabete. Bon, diabete rero irafise ibindi bintu itera mu gihe iyo utari kurikurikirana neza. Ndavuga kuzuragenda kurayima aho bigeze, gufata umuti uko muganga yabikubwiye, ukagira agasiporo, ugafungura indya muganga barakubwiye uteza gufungura. Ivyo rero iyo utavyubahiriza uragira ama complication. Duhereye ku maso hari abantu uzabumva ngo diabete yaramuhumishije. Nico bita retinopathy diabetique. Diabete yabaye nyinshi, isukari nyinshi irashobora guhumisha amaso, ironona amaso, umuntu habe asuye giswa kubona nko yabona urabona, ukabona umuntu yaratambuka neza asigaye atambuka umenga ikaraduga imisozi. Nico gihe rero ucugenda kwa muganga naho nyene w'amaso. None hari ico bigufasha none dufate nk'ubunye urashobora kuba umuntu yagize diabete hanyuma ayo maso vyamaze kuza aratangwe kugira ikibazo c'amaso kandi cyane ko hari abucu usanga bababaga ngo bagize ngo makataracte canke ngo bagize nivyo babifitanye isano. Oya ajya makataracte n'andi mapatologie muri ophthalmologie mugabo ku muntu agwaye diabete agira ikintu bita retinopathy diabetique. Umaze kugira ivyo ngo ntusubire inyuma. Hari abantu marambona ngo maguru bayaciye ngo bazo guca ukuguru ngo bazo kugira ushike hiyo. Nuko diabete bayaduze canke nuko utaba barakurikije imiti neza. Nabivuze iyo utikurikiranye neza uragira ama complication. Bijye ubona abantu babaca amaguru nivyo bita retinopathy ama pied diabetique. Donc amaraso ntabagishobora gusirikira neza mu maguru. Donc ahantu rero amaraso yamenyere kugenda genda harononekara. Ukuguru no baguciye diabete bihetse canke oya ahubwo baba baguciye kubera yuko n'ubundi ntaco kuba ukiriko kirakumarira kuko naho uhonyora ntweza ngo wumve naho wotsitara ntuvyumva nta sensibilité ubu gifise. Muga basurumva basukuguru kuba kukuriko none niba taco bigufasha kubera ikiborinda kuguca batokarekeza aho nyene ukaguma taco kukumariye ugafa umutambuka nk'ikimuga mugabo gufise aho biriko no pas esthétique mugabo basomwa ukabona urafise ukuguru ugutangwe kugenda urasimba urumva biraruhisha gusumba yuko wo gutambukira n'ubundi ataco kikumariye vyiza barakigira. Sinzi ko murabona ikintu yo caboze kiraboze ikindi. Okay, muri yo sanse rero yo kuboza rero bahitamwo kugukura kugira niboze ikindi kugira ngo bihagararire ngaho. Mugana n'ubundi baca guhereza impanuro bati wende wishishikare ufata umuti ugire kugira ngo nahandi ntiyashikire. None nta makaha ariko sanga umuntu arafata umuti agumanye nyene ibi byose muganga amubwira arabikorera ko mugo sanga insecte mu mayeri ku binini baramudugije ku iguma iduga haba habaye sindavyibaza kuko bisanzwe nimba ibinini vyanse bahagushira kuri insuline ukubahiriza bijya bishoboka. Donc nibaguca amaguru nibaguca amaboko baremeshe mu bisanzwe diabete ni discipline. Iyo umuntu arati discipline urumva ntiyoreka kugira ingaruka mbi. Suppose ko since ko mandari yao bashaka kutubwira ati karavuze ati ngo ibivanye n'injya then baza ko wotubwira wa muganga ati injya dukiye kujya twe kenshi sanga twirira bwa twuzuzinda tujya makantite ibintu by'amakarite sikirenga rero bon sero ya OMS baravuga yuko atafungwa nimwe umugabo wa diabete abujijwe mugabo akiri niveau. Donc ntushobora gufata umuntu afise isukari igeze mu 40 ingahe bucungira ngo nugi ibijumbu ngo nufate umuceri mugabo bakubwira ati genda ubifate ku rugero rutoyi. Ico naco urumva ca bari kibazo c'umunutritioniste niwe yo cyangwa umundocrinologue niwe heza agatanga umuco kuri ivyo mugabo sero OMS ma information mfise nta muntu numwe wabuza imfungurwa mugabo nuzibye ku rugero rubayabaye ahubwo ikintu bankuraje gose ni imboga amarengarenga imboga izarizo zose imboga
nimba wahora urya umuceri watwikiriye ukagira igisahani kinini uca ukigabanya hama ugacugira imboga nyinshi. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo abagwayi kenshi ba diabete ngo bareke kunda kugira ikibazo ca hypoglycemia, ati baramubwira bati ntufate isukari, ufite isukari nyinshi ukunuku agaca heba karema, ati ko ariko umubiri w'umuntu bukeneye isukari, ugaca usanga asanzwe afise diabete mugabo ugasanga aguma muri ipo kubera ngo yabuze isukari. Vyo bari ivyo vyoba bikenewe yuko azarafata agasukari nawe gake. Bon, hari nababwiye hariho diabete type 1 na diabete type 2, hariyo bita insulinodependant na insulinoresistant. Donc ivyo sinovyinjiramo gose, mugabo iyo umuntu azi yuko akunda kugira ikibazo c'isukari mu mubiri baramuhanura akagendana utubombo udusuguti kuko umvise utanga kugira ibizunguzungu hamugaheza ukagafata. Mugabo abagwayi benshi ba diabete isukari iraduga, iyo uduze naho nta kindi no gufata umuti. Iyo ukoroka naho urumva ubusanzwe wiyizi uragendana udusuguti cyangwa bombo ukagafata ugafata. Hanyuma iyo bishitse ukamenya diabete ikiri nshasha, dufate yuko aba ari ikiri nshasha novuga ngo iracari ntoya, hamukishira kuri discipline ugaheba kurya ibintu vy'isukari nyinshi ukagira siporo nyinshi, ariko irya miti ntuyijeko hari ingaruka mbi bikuzanira mu nyuma. Mu gihe wishize kuri discipline ukaza uragenda mbere no kwa muganga bakakurabira bakabona ko ibipimo biri hasi bikagirana, mugabo ntiwigere ufata umuti, hariho ingaruka mbi bizana. Bon, je no hanura abantu kuguma ku muti. Hama iyo discipline yindi nayo ikiyajuta ku muti, kuko ni waheba umuti urashobora guheba umuti hama discipline utarawutangura naho urumva muganga ntabaragusha ko ntubura umudiabetike. Untahura kuko umaze kwitwa umudiabetike niko ugenda kwa muganga agatora iyo diabete akagushira ku muti. Nta muntu ashobora kwitwa umudiabetike atagiye kwa muganga ngo ayitore hama mushire ku muti. Baba yitoye hama muganga agasha kuri ukagenda atagushize ku muti. Ugashobora kuyire ukavuga uti reka ngira ngo iracari nshasha, sinzi mbeba bimenya gute ko ari nshasha canke yabaye yimaranye igihe. Bon, diabete kugira umenye ko iri nshasha canke bimaranye igihe nuko umva vya bimenyetso. Mu gihe utarumva ibimenyetso ntushobora kumenya ko umugwayi wa diabete. Mugabo ubundi nta diabete nshasha na diabete ishaje ibaho. Zose ni diabete, zose ni diabete. Rero urumva byosaba yuko umuntu aguma ku miti. Wamaze kuja ku muti vyiza uraguma ku muti ntamukubahiriza impanuro muganga yakubwiye. Mugabo entreta hariho ama complications tutari bwamara. Hama muca mumbaza ivyo ndibazo, hari ikintu bita insuffisance rénale. Umuntu agira ikibazo c'amafigo, niyo ni complication muri ma complication ya diabete. Hariho ivumbuka ry'umuhindo w'amaraso, hypertension, navyo nyene bica bikwegana birakwega. Donc on a ma complication menshi aza yiyajuta kuri diabete. Mugabo vyiza iyo ubahirije zya mpanuro ivyo vyose ubikura vyirinda ugafata umuti nta problem. Donc na ma complication nyene ahari. Okay, nagomba ndakubaze ku witubwira, donc c'est uravyumva urabizi neza uko kuntu wavyize nico coba caratumye mukira iyo association. Donc quel est le but, ni giki catumye mugira iyo association y'abantu barwaye diabete? Donc jewe bivyatanguye kumfata umva ko nakore stage mu Cibitoke. Mwese nakore stage mu Cibitoke gusa, nakore na stage imabayi. Cibitoke ca Rugombo. Cibitoke ca Rugombo. Nakore hano bitima bari muri hôpital Mabayi. Naba inspire mbonye hari umuntu w'umupapa yajagwe diabete yagwajwe n'umwana wiwe. Donc urana kujya kuntu famille cizira bagemurira abagwaza iki. Ndaraba ubuzima aba diabetike babaye. Murabona aba diabetike kenshi twa tumenyereye ko diabete bavangwa n'ingwara y'ababosi. Mugabo mwavyumvise ko atari ingwara y'ababosi, ni ingwara ifata umuntu wari wese. Hama mbonye ko kuntu uwo mupapa ameze, ndagenda kumutera umuti mw'ijoro sanga ameze nabi gose. Donc yabwiye umwana ngo ntumpereze Jesse mfungura. Umva no mu diabetike. Hama acagira hypoglycemia. Sanga yabize indugumba yagize cyaturuka ngahama turaza turamutera amajedisi d'alimentation. Araswara garuka amaca mbwira ngo reka ngo naye numva mfise itiro ryinshi. Oro namuriye n'ugwara ntigeza nyumva. Donc iryo tiro ryinshi urumva ko yari hypoglycemia iri un peu profonde. Donc yari no kugiramwo agapfa.
ndavuga kandi nabona ko ari umuntu afise amikoro makeyi ndabona ko vraiment kandi je muri famille yiwanje harimo abantu barwaye diabete abantu barwaye amadiabete rero ndabona ko bya bintu twari dufise mu mutwe diabete ari ingwara y'ababosi iki hama kandi kwipimisha diabete bisaba uburyo kwivuza diabete bisaba uburyo niho niyumvira ntitwoja hamwe n'abandi bantu tukagira association peut-être twoza naho tutubafasha ibintu birebire mu byo twe dushoboye twobagirira dépistage tukabagirira suivi tukabapima komisa umuntu akagenda azi ahari no twakaya iyo association waciye uhera he mu gukrea iyo association mu bagenzi bawe mu bagenzi abantu bari proche apana abantu bagwaye diabete kuko umuntu ashobora kumubwira agwaye diabete ati nipfuza aho dukreye iki ntakumva naravyo abantu bashobora kunyumva turaja hamwe n'abandi bagenzi ababani iki abantu twiganye turakreye iyo association turavugana hama turayirondera agrément yabaye agréé en 2020 au mois de juin le 15 no twaronka agrément muri ministère de l'intérieur hama rero ubu dukorera mu Kamenge niho dufise siège yacu mugabo ibikorwa vyinshi tubikorera ibubanza igihanga mufasha abantu ba ruguru abamikoro make urumva ko byavuye kuri uwo muntu watubwiye kugira ngo wiyumvire gukrea iyo association byari bivuye ku bantu ba mikoro make mwebwe rero muca mufasha abo bantu ba ruguru ba mikoro make uburyo muca mubukura bon ego abantu ba mikoro make bisanzwe diabete suvango ni abantu ba mikoro make kwipimisha n'umuntu wari we wese mugabo twahisemo gukorera igihanga kuko mu mwanya ariho narindi sukuvuga ko tuzoguma ngaho igihanga tuko turimvira mbere no kwagura mugabo ko ari gikorwa gisaba uburyo bwinshi ni ikorwa cyo kwitonda ikintu tubafasha rero kwamaza ati no buryo mwe mu bukura he turagira amakotisation par mois y'abo bantu ubu kugeze no munsi turaba membre 18 mugabo turafata mu mugongo abantu barenga amajana 2 abantu amajana 2 donc abantu barenga amajana 2 donc baraza le mardi vendredi no tugira tukabagira prise de glycémie hamo tubonye afise ibipimo birebire asanzwe ari ku muti turamuhanura akagenda ku hospitale imwegereye hama bagaheza bakamushira ku muti cyane tukamubwira akaja consulter mu endocrinologue akabaraheza agafata ingoko twe ntidashobora gufata ingoko urumva si hospitale juste iyo suivi yabo bantu donc aho hantu ukorera ni kuri iyo siège yanyu canke murafise aho turafise iyindi ahandi hantu dukorera igihanga iyindi biro yiwacu iri gihanga niho duza tukabapimira le mardi et vendredi ego donc bategeza kuzigihanga bateza kuza kandi ukaza ataco wafunguye mu gatondo kuko igihanga atari hafi ga George urumva nabo bo muri iyo micungararo nyene gusa naho mu micungararo mugabo n'abandi bantu baraza hari umuntu yavuye mu buterere mbona araje igihanga bamaze kumenya ahantu hari ubufasha urumva barabibwirana kuko urumva narabajento nembega kwa muganga bahora bapimira ngahe iyo mugiye kugisha glycemie bambwira ngo no tudo 4500 ora yasa amafaranga umuntu wari wese ashobora kuronka uravya mikoro y'abantu wumva rose ahantu umuntu amugira glycemie ku buntu abara mahiko mupima imiti nayo donc bica bigenda gute kuko urinze ubura amahera yo kugirisha dépistage urumva nayo kuronka imiti biragora imiti mwebwe murahejeje kubagirira dépistage ivy'imiti bica bigenda gute bon kugeza no munsi turafise abantu bagera ku 12 duhereza umuti mu miti dutanga harimo insuline harimo metformine harimo daonire mugabo urumva abo bantu ko ari bake ugeranije n'abantu bakeneye imiti mugabo natwe dukora uko tungana ni nayo mpamvu nagomba no gutera kama abantu hagize umuntu ashobora kugira ica ashobora gufasha arashobora kuza agafasha hama abandi bantu badashobora kuronka umuti agiye kwa muganga bakawumwandikira agaheza akaza tukawumuronsa wavu twandikira nimero zawe tuzandike uzivuge turikumbura abantu kuzisiga umuntu wese nkuko avyumvise umva mukora igikorwa ciza cyane hariho abantu vraiment utigera umenya nkabirya wari kuravuga nk'iyo ruguru mu misozi hari umuntu ashobora gufatwa n'ingwara nkabirya ubunye basigaye bavuga ngo n'amavisi canke kikera baca bavuga ngo bamuroze kuko urumva upfuye ngaho nyine ntiyaragwaye umuntu ati bamuroze ntushobora kuza kubwira umuntu ngo yagwaye ngo ingwari ivyo bintu bavuga bati hari ibindi bintu muranumva vyotuma uko abantu baratanguye kubimenya hari ibindi bintu uranumva ngo unyoye umuravumba ngo diabete ikihera
canke uri ibintu amababi y'imyembe abavuga ngo n'amababi y'amapera amababi y'amapera none ivyo nibiki tubwire ugire umuco uza kubiduha gatoyi singira ibintu vya naturotherapy no kuvuga traitement naturel je mvuga ibintu biri scientifique sinshobora kuvuga kuko iyo nambe yo mibiri zishobora gukiza ntavyo nzi umugabo petete arashobora kuba hari abandi bantu babizi aho bazoza babaheze nabo batanga umuco umugabo je mvuga ibintu bizwi na OMS umuntu ashobora kugenda kwa muganga akamwandikira ivyo vyamiravumba vraiment nta muco ndabifise navyo ufise ku muco. Okay, none ga George urumva watubwiye ko mumaze igihe kitari gitoya muri ko murakora imyaka donc mwabaye agréé muri 2020 urumva muramaze imyaka 3 gukora mu byemewe n'amategeko nibihe bintu bibagora gusumba ibindi? Bon, ikintu cambere kitugora coco urumva ko dufise abantu benshi bifuza umuti wewe uyumvire muje kwipimisha na manjaronse umuti wewe ntawurose urumva utezo gutana agashavuti ko biri kose je barandenganije ico kibazo ni kibazo gikomeye twe turahura naco ni intambamyi twe turahura nayo hama iyindi ntambamyi dufise turafise intambamyi y'udukoresho urumva ayo makotization ni iki co kugura umuti no kugura utwo dukoresho abantu bakeneye kwipimisha bari benshi hari n'igihe tuja muri ribitire ugasanga turaduheranya ta stock yatwo dufise abantu bagaca bamara ikiringo kirekire batariko baripimisha urumva niyo ni intambamyi asha no turasaba kweli abantu ko twumva mugira ico mufashije association barako idufashije ni benevora no kwitanga kwitanga sensation mwebwe nta nyungu nimwe muronderamwo donc nayo muronga si hano mbafise imburujwe y'abandi yaba hari inyungu ndabikuramwo ahubwo murabona ko ntera nyonga kubera no twanateza kukurya uduhereza abantu oya nibaza yuko imburujwe asisi yerekana yuko mugabo mfano cyangwa diabete nayo oya nibaza ko atari ibyo kuri ni igikorwa cyo gutera intege cyane courage cyane nibaza ko ibintu byose intango yamigoye iragorana mugabo avec le temps nibaza ko bazo barabamenya kandi hariho uwo muzofashiriza ngira ngo wiwabo hanyuma akavyumva akagira ico abafashije cyane canke no bariko ahanini nifuza ko ibikorwa byacu byomenyekana ubushikanganje bw'amagara y'abantu bukabimenya bukaduha na partenariat komisa tugize yandi ma continent duhura apare yawe tugeza tukabitura muramaze none kubitura mukadodora ku bushikiranganje bujejwe n'amagara y'abantu nyene nkuko nyene kugira ngo murabe ko hari ico bobafasha donc ntituratangura mugabo ibintu byose ni procedure uteza kubanza kumenyekana muri programme maladie chronique mukava muri programme maladie chronique ukaja muri minisante ntushobora kuja muri minisante direct utabanje kuba konye océan nta kuntu mwosawuti babafashe bavyoroshe kumengo ego turonke n'akaryo batwumve nabo nyene batworohereze komisa turonke ntuze partenariat na minisante bidufashe turashobora no kugira ikibazo c'udukoresho tukeza tukabitora nabo bakadufata mu mugongo bien que turiko turafasha abanyagihugu n'abenegihugu nyene urumva ikintu nako ndiyumvira nta kayira bashikira kumbura abantu baje kwipimisha hamacemva ko gaye diabete bikivanwi nibirabashikira kubera ubwoba avuga ati no ndapfuye donc nk'umuntu nk'uyo par exemple bon je ne sais pas si j'en fais comprendre wabitahuye ndaje sinari niteze ivyo directement subitement vous me dites urafise diabete n'abantu bacavuga ati agacagwa canke agakomendu ngerageje gufasha amandi urabona twakuze tuzi yuko ingwara ya sida ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko n'umuntu yagiye kuyipimisha umuntu agira ubwoba diabete irikire ntiyumva ayo makomplication mugabo umva ingwara ya sida ugiye no kuyipimisha umuntu akagira ubwoba kubera kujya kuntu twari tubizi ibiki n'ibiki ugasanga banabikubwiye babanza no kuguha impanuro bakakubwira ati wowe wasanga uyigwaye ukuntu urabona biriya no muri diabete rero none ntibagira ubwoba nka kurya nyene ngo bitere ubwoba cyane ntibazi ijya mbere kora mu kibano ubona diabete ngene abantu ibamereye nabi uzufise ubwoba mugabo twebwe imbere ko dupima abantu turabanza tukabayagisha nakujya nyene babigira ntakujya ngo ubona mu hopitale canke bajya abantu bagiye kwipimisha n'ibiki babanza bakabayagisha tukababwira diabete ico arico tukababwira ko ata kibazo
umuntu agwaye diabete ntibisigura ngo urapfuye oya mwibaza mwese ko mwavyumvise ubahije umuti ukagira bijya ibintu byose twababwiye ukagira exercice ukubahiriza ifungurwa nta kibazo hama umuntu duhejeje kumubwira ntasanga ari byinshi turamubwira ati genda kwa muganga nta kibazo uzofata umuti bizogenda neza yego kandi diabete surupfu espérance de vie y'abantu ugira diabete bati hari abantu bavuga ati espérance de vie na déjà dufite izokigabanuka oya iragabanuka izogabanuka urumva deja uri kuri discipline nta kibazo c'est normal espérance de vie sinovuga ibya espérance de vie umuntu wese nibaza ko ubuzima bwe businze karayivaye n'ingana ari karitwara mbega diabete yo itera donc apart cyangwa watubwiye z'uruhumyi izo ndavyebo kuca kuguca amaguru cyane kugira iki diabete yo bitera AVC bijya abandi bantu bashobora igaprovoka nka AVC yabaye nyinshi ego diabete ntiprovoka AVC ahubwo hypertension ni provoka AVC donc mwumvise ko mu ma complication harimo hypertension arterielle donc hypertension rero niyo ikikwega ijya accident vasculaire cerebral yego okay hanyuma iyo onye ivyo birabaye diabete donc diabete ni ntikira n'umunsi wa rimwe baravuga ko ni maladie chronique ni maladie chronique ingwara imaze kuba maladie chronique ntibikira kiretse gusa ko ugendana niyo ngwara yego okay sinzi rero ko ari sinzi ko mande hari ikindi kibazo yo bafise kugira ngo tuje tubwira jewe numva watubwiye ibintu vya association yanyu kandi watubwiye woshobora kugira akajambo uvuze kuri association ubwira abantu batwumviriza ukongera ukabwira n'abantu batwumviriza ukuntu twogerageza kwirinda diabete itaradufata sasa wine uconyeraje ngomba kwaze impanuro woduha nyuma yo kuduha izo mpanuro ucubwira abantu ku akajambo kuvyerekeye association yanyu tupetete kumbo tutakubajije aho bibasanga donc bivuge byose iyo association murumva en sigle ni ASPD nabibabwiye mugabo majambo yose ni association pour le soutien des personnes diabétiques isanzwe ikora mu Kamenge kujya gatanu mugabo urumva niyo biro yaho mugabo bikorwa neza Kamenge kujya gatanu he hateza inde kujya mu Kamenge haransoba bayita muri gituro mu gituro yego mu gituro kujya gatanu ujabutse ijya pavavuga ngo niyo kwa Buyengero ucu dushikira handitse kuko nyene yego handitse ko association pour le soutien des personnes diabétiques pancarte iriho kwibarabara hama kandi ku muntu ashaka kugira ica tubaza arashobora gutwandikira kuri WhatsApp kuri 71 511 673 71 511 673 donc 71 511 673 canka duhamagara kuri appel isanzwe ya 69 640 630 hama kandi 640 630 n'umwana yazifata hama rero kugira umuntu yirinde ingwara y'isukari nta amail bari handi baroshe washaka kutwandikira kuri imbuga mukoresha Twitter SPD ASPD ni AS ni byanditse ngaha mu birabe ni byanditse ngaha ASPD kuri Twitter ushutubona canke kuri Facebook urashobora kutubona association pour le soutien des personnes diabétiques urashobora kudutorako canke urashobora kutwandikira par mail aspd6@gmail.com aspd6@gmail.com amagerageje rero kubwira bajya abantu kugira twikingire ingwara y'isukari nimwirinde uko rikorwa mwicaye nimugabanye ako gacupa donc nababwire facteur de risque ya sédentarité kwa kuntu umuntu aguma yicaye donc ntubuje itembere ka gacupa ukagabanye namwe utahora ukora siporo ukore siporo ego ico nico nobwira abantu abantu bakunda agatabi gashasha ushaka kubwira umuntu waruguru ngo heba kuja kuriruka wambare tennis sport hanyuma kurima nibaza ko ari sport bijya nivyo kurima ni sport nibiba bikenewe ko umuntu agira sport kandi kurima sinovuga ko ari sport kuko ni igikorwa kiruhisha amaboko umugabo sport
siporo ni igikorwa ukoze kigakoresha umubiri wose umubiri wose. Donc uri kuratambuka dufate nka marche, bavuga ko umuntu ashobora kugira marche ya 30 minutes cyangwa ukaja muri piscine ukoga, ukaja muri gym ukagira siporo. Ugize siporo ya 30 minutes ukabirinda ugumba hose, ni bon. Hano ukuragira marche, amaguru arakora, amaboko arakora partout. Ako kantu rero uvuze nari nzi ko kuri mani siporo nibaza ko ntari jeyo kugira ngo kubera ko igikorwa kirusha gusa mu gasi siporo. Hari umuntu yambwiye ngo siporo ngo kugira ngo ube witwa ngo kuri kuragira siporo ngo ni gufongo ko no mu mutwe wawe wefama kugiye kugira siporo. Ukitegura nyene mu mutwe. Eryo wagize siporo hajya uhejeje koga uruhutse urumva ko vraiment no mu mutwe ubaye woroshe mu mutwe. Mugabo iyo wiri uragenda gaho muri vile warushe wapfuye, mugabo urumva n'ubundi naho ushika muhira ugumana ya stress. Oya urumva wambagize marche ni byiza, mugabo ukubera uri kurakora ibindi bikorwa uri kurakora stress ni iki umutwe nturuhuka, ahubwo umubiri urakora mugabo umutwe nturuhuka. Okay, donc birakenewe ko haba ama séance de sport akiprograma yaba muto yaba umukuru yaba umubosi cyangwa umukene, byose birakenewe akabikora umutama n'umutamakazi, umusore n'inkumi bakiri bato n'abakuze, ukabishira muri programa ukavuga ati vraiment nambari samedi nambari ku mugoroba mvuye mu bikorwa reka ngira akamarishe ka 30 minutes numve ko mbiza akadugumba aho ugize neza gose. No kugabanya kayeri agatabi no kugira sport, hanyuma umuntu akazaranagirisha ibipimo kugira ngo amenye amagara yiwe ayifashe. Sivini cyo kintu ahubwo gikomeye gose, ahubwo nta kuntu ngogira ikintu peteje niyumvira nka bakazogira sepa ko nka leta cyangwa sinzi ibintu bya sante bakagira nk'umunsi wariwe gupima abantu bakadupima. Hariho cyangwa uwo munsi urahari makungu wahariwe ingwara y'igisukari uriho nawe ni uri mu kugira ni wagira tuzobamenye. ahubwo bitubwira amatariki kutagora kuyitegura dutonda umurongo yumva atari dai naco mutegura kuzokora kuri uwo munsi none ko umva biri mu kugenda. Bon turiko turabitegura mugabo sinshobora kuyivugira ngaha, tuzobamenyesha. Je rero ndagushimire cyane, nibaza yuko umuntu wese yatwumvirije yumvise ico twari dushaka. Turashaka yuko umuntu mwebwe mutwumviriza, turashaka yuko vrema mugira amagara meza, turashaka ko mubaho neza, turashaka ko muronka inyishu mu bintu presque vyose. Nico gituma tuja mu madomene yose mu buzima bwari bwo bwose turinjirayo kugira ngo umuntu wese aronke inyishu y'ico atari azi. George Baraje ni association bafise ibikorwa vyiza bakora, bafasha abantu surtout ba mikoro make. Rero nibaze ko umuntu wese yatwumvirije, niba ushobora kubona yuko hariho ikintu woshobora guterera mu buryo buca nke buriya, urashobora kubarondera ukabahamagara kuri Twitter, yavuze barafise ngene yitwa, hanyuma ukazogira ico bafashije. Gufasha ni vyiza, gufasha bizana umugisha. Nibaza yuko kandi gato uko isorosoro igwirigiye nuko murano bavuga nibaze ko atakintu na kimwe kitobura ico gifasha. Ndagushimiye rero George. Nanje kandi ndabashimira, shimire n'abanywanyi badukurikiye. Karibu kandi courage cyane, mubandanye mwitwararika, hanyuma Imana izobiguhembera. Nabavuze yuko atamburura nibaza yuko yajyari inkuru ntaniyashaka. Nonje nawe merci beaucoup. Tuzosubira, nibaza yuko mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Merci. Bye. Ciao.